ntibatanga imbabazi. Abafarisayo ntibatanga imbabazi. Ugasanga umugabo n'umugore baricarana barararana baragendana mugabo hagera ku mugoroba saa 3 saa 4 bahejeje kuryama umwasimbira kuri telefone yandikiye uwundi musheri ngo sheri uwundi mukobwa avugana n'uwundi umugore avugana n'umugabo w'uwundi umugabo avugana n'uwundi mugore baheza bagashira amatelefone ngaho bakaryamana ukamengana abamarayika kandi umwe afisi yaja uwundi afisi yaje. Kwicumi na gatatu wumve musobo nibara mwebwe abanyabwenge bivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe kuko mwugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu kandi ntimubwinjiramo. Soma neza. kandi ntimubwinjiramo ubwanyu n'abagomba kubwinjiramo mukababuza ntimubakundira. Imana idufashe. Umva umufarisayo musobo nibara mwebwe abanyabwenge. Umbiriza umufarisayo ngena meza. Umufarisayo arashobora kuba hano mu rusengero. Ageze hano mu rusengero hano ariko arakoreka ibimuga biramuguruka abagwaye barakira ibintu byose bimeze neza akabona umuntu haje gukitwa cyane gusenga. Umufarisayo akamubwira ati hajya hano niho uje gusengera wewe urahazi wewe urahazi bikorekera hajya hano urabizi wewe urazi pastor ingena meze urazi abaririmbyi ingena bameze urazi diakoni naki ingena meze urazi ati wewe uje ntiwahamenya mbega wewe ko yahamenye ko atagiye yarahamenye imbere y'igihe ariko arakubwira ibibi byaho mugabo ntiyigeze ahapfa agomba kwirukana uri karaza ariko wewe ahagume kandi yumvise ko ari hano. Uwo no mufarisayo azibira bagomba kwinjira wowe ninjiye ngo ashike kandi n'abagomba kwinjira mu bwamba basubiza inyuma. Siko ijambo ry'Imana ribivuze abasubiza inyuma. Ibikorwa byiwe akora nibisubiza abantu inyuma. Umufarisayo iyo bamurabye ku bikorwa nicyo gituma kenshi na kenshi ushobora kumva abantu bavuga ngo nagomba gukizwa ngo ariko iyo ntabwo ibyo pasiteri nakakora bituma ntobandanya nkizwa. Wavyumvise? Ari mu bantu basubiza inyuma abandi. Nagomba gusenga ariko iyo mbonye umurongozi wacu ingana meze numva cika intege ukamenya nubiheba. Waninjiye nagomba ko n'abandi binjira ahubwo n'abagomba kwinjira abasubiza inyuma. Uko niko abafarisayo bameze. Abo nibo basengera ubusa. Nambazi bagira nakwitangira abandi nakufasha abandi. Iyo umuntu ahuye n'ingorane farisayo we bacatwenga cyangwa ngo ntacyo yobona. Abafarisayo Imana idufashe. Imana ukurinde kuba umufarisayo. Imana idutabare cyane. Soma umurongo wa 15 wumve. Musobona ibara mwebwe abanyabwenge bivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abe uw'idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Muzobona ibara mwandyarya mwandongozi zihumye mwe muvuga mutuzorahira urusengero sikigoye. Imana idufashe. Abarongozi bahumye. Wewe witwa kurongoye mugabo uhumye. Imana idutabare cyane. Amen. Wewe urongoye ibintu byabyo byose. Iyo baserire, iyo bakora, iyo bigikorwa, iyo abamugwari wa bose. Wewe urongoye famiye mu rugo. Wategezwa kubarongorera mu gusenga, mugabo akaba ari wewe ubazimiza. Yesu niba yavuze ngo uzobona ibara, niwe yagumye avuga ngo uzobona ibara. Ikintu gikomeye cyane. Ni Yesu yavyivugiye ubwiwe. Imana idutabare cyane. Soma 25.
muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyamwe kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma ariko imbere vyuzuye ubwambuzi no kutigarura. Ubwambuzi no kutigarura. Bandanya. Wa mufarisayo we uhumye we, banza woza imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma havyo naho habone kwera. Yesu adutabare cyane. Amen. Umva abafarisayo baripodora inyuma sha, bakipodora, bakambara neza, bakisiga amarangi, amapafe, ibintu byose, imyambaro myiza. Abafarisayo ukugenda kavuga ati ndabakomesha uyu munsi ndabereka icondi umufarisayo. Imbere ngo bameze nk'imva zirangaye, bameze nk'intama, bameze nk'inkoko yozwa inyuma ariko imbere urabyumva nawe, bameze nk'imva. Genda hariya muntu uze bahita gute ku mpande, urabe inyuma ingene hameze, wo kwicara ukahafungurira, ariko bakuye kwikaro gato ngo urabe ibiri imbere. Numuduhu ninyo ngorane nikibazo wo kwiruka, ariko imbere amashugwe, amakaro, ibintu bimeze neza. Yo abafarisayo bozi inyuma ariko imbere bibivuga ngo banyubahira ubusa, barasenga gusa iminwa yabo bagakubita benshi, ariko imitima yabo iri kure yacu. Mana tubabarire cyane abafarisayo. Ari ibintu uri kurakora hano bitazozana ivyamwa, ari ibintu uri kurakora hano bitazozana ivyamwa. Gerageza kwiyuzuza n'Imana, unezereze Imana yo mw'ijuru. Yesu adufashe cyane, Imana idutabare cyane. Abafarisayo cyane tuma Yesu yavuze ngo ujye urabikora nanjye nkahora, ukiyumvira yuko nkanye nawe bose, ariko nzoguhana gushire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ariko hari umuntu ariko aranyumva, turuze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Umuntu wese yarakwiye kwisuzuma mu bikorwa bikarakora. Yesu adufashe cyane. Ni byiza gukora ibintu abakozi b'Imana bakabishima, mbega ko babishima Imana nayo iragushima. Mbega ko bavuga ngo nukuri wakoze, Imana igumugisha ko wakoze. Mbega mpemu yera ntajwi akwagiriza, nta mutima uri kuragiriza, nta turi kubarira ngo ibintu. Imana yoyo raba wa mugoroba, raba ya masaha, raba nyajoro, raba wa murango, raba ja mu bubiko bw'umutima. Mpemu yera ariko arakubwira iki? Ko naho bihishe. Umufarisayo aba yarapfuye, apfa ahagaze, arapfa agakora icyaha. Nigeze kubona umugabo umwe yari umuntu akorera Imana kandi agakora ibyaha, akoresha ibyaha abana b'abakobwa n'abadamu. Bahejeje gukora ibyaha, yari umukozi wa Shetani, mugabo yibaza ngo ni umukozi w'Imana. Bahejeje gukora ibyaha akaja kuvuga ngo rero ngo fukama ngo ndagusengere. Umufarisayo uwo bakoze ibyaha akacafuka maka ngo rero ngo jewe ngo naho biri uko ngo Imana jewe yarasize amavuta ngo kandi ngo ndi umunyembabazi, ngo Imana ni nyembabazi, ngo reka ndagusabira imbabazi wewe, ngo nta handi uzosubira kwihana ngo hari aheze. Agacafuka maka gusengera. Umufarisayo uwo akaba amuroze, amwishe, amuhejeje, ngo barasengeraniye, ngo baririhanye, ngo barasabye imbabazi, ngo ni Imana, ngo Imana yabagira imbabazi. Mbega biri Shetani, mbega Shetani yohezaga iyindi Shetani. Umufarisayo akubwira ngo n'amahoro. Wamubwira ati n'amahoro. Ni sawa kandi yaraye arakora ibyaha. Dusomere muri Yeremiya gato yumva. Yeremiya 9 ku murongo w'8. Narutse. Ibintu bituma amasengesho y'umuntu atemegwa, atumbigwa. Ururimi rwabo
n'umwami wica. n'ururimi rwabo n'umwami wica. Ruvuga ibinyoma. Umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe. Avugana n'umubanyi wiwe. Ivy'amahoro. Ngo ni ivy'amahoro. Mu kanwa kiwe. Ariko mu mutima wiwe abamujyamiye. Wavyumvise? Abo bantu urindimi zabo n'umwami wica. Ababanyi nabo bakorana n'ibikorwa n'abasengana bavuga ngo n'amahoro, ariko mu mitima yabo amujyamiye kumukorera ikibi. Ko n'amahoro. N'amahoro abafarisayo nuko. Imana idufashe cyane. Abafarisayo hari abantu bakubwira ngo ndakubabariye bava nabo bakaca bavuga ibindi. Abafarisayo abo bafarisayo ikintu kibaranga ntibaca bugufi. Abo bafarisayo ntabwo bigera baca bugufi. Abafarisayo ntibaca bugufi. Oya, biziba amatwi yabo. Barakomantara. Kandi abafarisayo ntibaharira abandi, nta mbabazi ziba muri bo. Ntibigera bagira imbabazi. Ushaka kubisoma naho tutohasoma uraza kuhasoma hariya muri Mariko 11 ku murongo waho wa 26. Muntu wese adatanga imbabazi, Bibiri ivuga ngo nawe niyazisaba ntazozigirirwa. Yesu adufashe cyane. Hari abantu hano badatanga imbabazi. Nakayabagiriye nabi. Mugabo yamubonye ishavu ricariziriringa. Birengane kuko na Yesu yarakubabariye. Yesu adufashe cyane. Naho bakuboshe, naho baguhambye, naho bakubabaje, rengane ivyo Yesu ko yatubabariye natwe dutanga imbabazi. Abafarisayo ntibatanga imbabazi. Abafarisayo kaguma hariya mu mitima. Ugasanga umugabo n'umugore baricarana barararana baragendana, mugabo hagera ku mugoroba saa 3 saa 4 bahejeje kuryama, umwasimbira kuri telefone yandikiye uwundi musheri ngo sheri, uwundi mukobwa avugana n'uwundi, umugore avugana n'umugabo w'uwundi, umugabo avugana n'uwundi mugabo, baheza bagashira amatelefone ngaho bakaryamana, ukabengana abamarayika, kandi umwe afisi yaja uwundi afisi yaje. Abafarisayo kandi kuba Mungu babambaye umwe costume uwundi n'amaniro ku rusengero muri korali. Haleluya, 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 haleluya. Basanga barashajije abafarisayo. Bariyo muri korali, mu bakozi b'Imana bariyo, mu basenzi bariyo, ubavuga ubutumwa bariyo. Barahari baruzuye. Nibo yicana, nibo baragana nibo barahari. Baruzuye mu mashengero atandukanye. Nibaza hano iwacu ko atabahari. Iwacu yo nta bafarisayo bahari. Barahari. Oya. Tara. Namonga ubura. Aha. Niko barundi bavutse.